radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kuvugwa ibikorwa byo gusahura amazu akorerwamo n'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Bamwe muri zo ngabo bahungiye ku Gisenyi mu Rwanda. MONUSCO irasaba abigaragambya gushyira mu gaciro no kwifata. Inkuru irambuye ni mukanya. Mu Burundi abatuye ahitwa mu Gasenyi hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu barasabwa kuhimuka bakaguranirwa andi masambu. Abo rero nakajyo mbere kubwira bajya abantu baguma bubaka kugira ngo bazotererwa aserera mu nyuma cyane hagira ko aho muzibuki babaha menshi bumve ko bari kubakora biciye ku biri n'amategeko. Prosper ntaho rwamiye umwe mu bavugizi b'inzego za leta. Kuri wa kabiri kandi mu ntara ya Ngozi haratangira icyumweru cyahariwe abarundi baba mu mahanga. Ayo makuru kimwe nandi avugwa hirya no hino ku isi ni mukanya, mugume ku radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Toma Kamirindi. Muri Kenya bisi yarenze iteme igwa mu mugezi. Iyi mpanuka yahitanye abantu 34. Ibinyamakuru by'i Nairobi byatangaje uyu munsi ko impanuka yabaye ejo nijoro. Bisi yavaga Imeru yerekeza i Mombasa yarenze iteme ihuka metero 40 zose igwa mu mugezi witwa Niti hagati mu gihugu. Komiseri wa polisi y'intara ya Tharaka Nithi Norbert Komora wari aho impanuka yarayibereye yatangarije ibinyamakuru ko mu bantu 34 bapfuye 14 ari abagore, abagabo 18 n'abana 2 b'abakobwa. Yongeyeho ko batabaye n'abandi bantu b'inkomere 11 ubu barimo bavurirwa mu bitaro. Komiseri Komora yasobanuye ko bakeka ko impanuka ishobora kuba yaratewe n'ikibazo cya feri n'umuvuduko munini. Abapfa bazira impanuka z'imodoka bariyongera muri Kenya muri iyi myaka. Leta ivuga ko mu mwaka ushize bari 4,579, umubare wiyongereho 15% ugereranije n'umwaka w'2020. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov ari mu ruzinduko mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Sergei Lavrov yabanje gusura Misiri ejo ku cyumweru. Mu ijambo yavugiye imbere y'inama y'ibihugu by'Abarabu Ligue Arabe yatangaje ko Uburusiya bushaka gukuraho perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky na guverinoma ye. Yagize ati dufite umugambi wo gufasha abaturage ba Ukraine kwibohoza ubwabo ingoma y'igihugu cyabo tudashobora kwemera na gato. N'ubwa mbere Uburusiya bubyeruye ku mugaragaro kuva bwagaba intambara kuri Ukraine mu kwezi kwa kabiri gushize. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya yavuye i Cairo yerekeza muri Congo Brazzaville aho yaganiriye na Perezida Denis Sassou Nguesso mu muhezo. Arahava aje muri Uganda no muri Ethiopia. Mu nyandiko yatangaje mu binyamakuru bitandukanye byo muri ibi bihugu ari masura, Lavrov ashima Afurika ko yanze gushyigikira uburengerazuba bw'isi burimo bushaka kwitegeka uko bwishakiye nk'uko yabyivugiye mu magambo ye. Hagati aho perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron nawe ari mu ruzinduko muri Afurika. Yarutangiriye muri Kameruni azarukomereza muri Benin na Guinea Bissau. Muri Myanmar ubutegetsi bwa gisirikare bwanyonze abantu 4 b'impirimbanyi za demokarasi. Muri aba bantu 4 bishwe harimo uwitwa Pio Zehar Tau w'imyaka 41 y'amavuko wahoze ari depite w'ishyaka National League for Democracy ry'uwari umukuru w'igihugu Aung San Suu Kyi nawe uri muri gereza. Umugore wa Zehar Tau yatangarije ibigo ntaramakuru bitandukanye ko leta yanze kubashyikiriza imirambo yabo. Abishwe bose uko ari 4 baburanishijwe mu ibanga rikomeye cyane mu kwezi kwa mbere no kwa kane muri uyu mwaka. Inkiko zabahamije ibyaha by'iterabwoba zivuga ko ryari rigamije kwivugana bamwe mu bategetsi ba gisirikari bakoze kudeta mu kwezi kwa kabiri mu mwaka ushize. Abatavuga rumwe na leta ya Myanmar bakorera mu mahanga bemeza ko ibi byaha ari bihimbano kandi ko kunyonga abaharanira demokarasi
ari uburyo bwo gutera ubwoba abaturage kugira ngo badatinyuka guhangara ingoma ya gisirikare. Amahanga arimo umuryango w'abibumbye, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'Ubuyapani bamaganiye kure igikorwa cya leta ya Myanmar cyo kunyonga abantu ibaziza gusa uburenganzira bwabo bw'ibanze bwo kwisanzura. Ni ubwa mbere abantu banyonzwe muri Myanmar muri iyi myaka hafi 50 ishize. Uretse izi mpirimbanyi enye, abandi bantu barenga 100 nabo bakatiwe urwo gupfa nyuma ya kudeta baracyategereje ikizakurikiraho. Naho abaguye mu mvururu zakurikiye kudeta bararenga 2,000 nk'uko abatavuga rumwe na leta babivuga. Urakoze Thomas Kamirindi. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika umvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi iri ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Aderesi yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kw'Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva 7 gushika 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kuvugwa ibikorwa byo gusahura amazu akorerwamo n'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Ibyo bikorwa byatangiye kuri uyu wa mbere. Insoresore zigaragambyaga zivuga ko zidashaka izo ngabo muri Kongo. Bamwe muri izo ngabo bahungiye ku Gisenyi mu Rwanda. Igoma turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Darius Asanka wiriweho. None iyo myigaragambyo ijyanye no gusahura igeze he? Imyigaragambyo iracyakomeza kuva mu gitondo. Nanone hongeye kuba abasore bamanutse ahantu hari ibintu bya MONUSCO naho batuye bajya gusahura. Muri iki gitondo kuva saa 12 abo basore bagiye kuri base ya MONUSCO iri muri Temuka, bafata ibintu byose basanze bakabisahura no ku yindi base yabo iri ku kibuga cy'indege cya hano ku mujyi wa Goma. Muri iki gitondo nta kazi gahari, mu duce tunini two mu mujyi nta kazi kari gukorwa, uretse mu mujyi muri centre ville niho hari abantu batangiye akazi, bamwe atari bose. Ubu imihanda yose irafunze yo mu duce tunini two mu mujyi wa Goma. Ariko se abashinzwe umutekano ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barakora iki kugira ngo bahoshe izo mvururu? Kugeza n'ubu abashinzwe umutekano nta kintu bari babivugaho, kuko bari kugerageza kwirukana abo basore kugira ngo badakomeza gusahura, ariko ntabwo biri gushoboka kuko abaturage ari benshi kuruta umubare w'abapolisi n'abasirikare bari kubyinjiramo. Ariko nabo barasa nkaho babikunze, kuko urebye kabisa ntabwo bari gushakisha yuko babirukana kabisa, bari gushakisha yuko babuza abo bigaragambya. Abandi bari kwirebera gusa, ntacyo babivugaho, ndetse nuko ibintu bimeze muri aka kanya. Hanyuma se ku ruhande rwa MONUSCO bo barakora iki? Barabareka bakaza bakabasahura? Hari icyo bakora kugira ngo birinde? Hari icyo bari gukora kugira ngo birinde, kuko amandege yabo ari kugenda muri aka kanya, niyo ari kuzenguruka mu mujyi gusa, nta nubwo bari kubasangaho, kuko bari babizi kuva ku wa gatandatu ko kuwa mbere hazaba imyigaragambyo yo kubirukana. Kuva ku wa gatandatu bafashe uko bakora kose kugira ngo bamwe muri bo bave mu mujyi wa Goma bambuke ku Gisenyi. Ubu benshi ntabwo bari gusangwa mu makambi zabo, abasore bari kuhagera bagasanga bagiye, usibye kuri base yabo imwe hariho abapolisi b'igihugu cya Senegal, nibo bari bahari mu gitondo, ariko ubu n'indege zabo ziri kubafata kugira ngo zibavane mu mujyi wa Goma.
none se ku ruhande rwa leta Kinshasa baravuga iki kuri iyo myigaragambyo yibasira ingabo z'umuryango w'abibumbye kandi amasezerano ateganya ko ibikorwa byabo ari ntavogerwa? Yego, guverinoma kugeza n'ubu iri kubuza gusa, kuko ejo hari igitangazo Bwana Kassim Diane yasinye, ari we umuyobozi wa kabiri wa MONUSCO muri Repubulika ya Kongo. Niyo yabasinye itangazo rivuga ko badashobora kubakurikirana, ahubwo bakurikiye guverinoma niyo yabasabye kuzinanga. Niba bashaka yuko bagenda, guverinoma nayo irebe uko yonyine yabavana inaha, atari kubakurikira bo nka MONUSCO babaze guverinoma irebe ibyo yakora. Ubu nibyo basabaga, guverinoma nayo iri kubuza, ariko ntabwo ibishizemo ingufu cyane, nibyo turi kureba hano. Ari Darius Sasanka, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Goma, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Nanjye ndabashimiye. MONUSCO mu itangazo yashyize ahagaragara kuri wa mbere yamaganye ibyo bitero, isaba abigaragambya gushyira mu gaciro no kwifata. Temistokle Mutijima. Ubuyobozi bw'umutwe w'ingabo za Loni zishinzwe kugarura amahoro muri Kongo MONUSCO bwamaganye icyo bwise igitero cyagabwe n'abigaragambya ku biro byawo byo mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Kongo. Itangazo rigenewe abanyamakuru ubuyobozi bwa MONUSCO bwashyize ahagaragara ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere riravuga ko uyu mutwe w'ingabo wamagana wivuye inyuma igitero cyagabwe n'abo wita itsinda ry'abasahuzi bitwikiriye imyigaragambyo yari yabujijwe n'ubuyobozi bw'umujyi wa Goma. MONUSCO ikavuga ko ihangayikishijwe cyane n'iki gikorwa ndengakamere kije gikurikira imvugo zibiba urwango n'iterabwoba ryeruye byibasira umuryango w'abibumbye byakwirakwizwaga n'abantu ku giti cyabo cyangwa amatsinda y'abantu. Ubuyobozi bw'umutwe w'ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro muri Kongo buributsa ko ibiro byawo ari ntavogerwa hagendewe ku masezerano Loni ifitanye na leta ya Kongo ndetse no ku mahame mpuzamahanga yerekeranye n'uburenganzira n'ubudahangarwa by'umuryango w'abibumbye yo mu 1946. Bwana Kassim Diane, umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa bya MONUSCO, muri iri tangazo yahamagariye abaturage gutuza no kwifata. Ati ntabwo ari mu kavuyo n'urujijo cyangwa se amacakubiri tuzateramo intambwe tuganisha ku ituze n'amahoro arambye. Muri iri tangazo ubuyobozi bwa MONUSCO bugahamagarira abategetsi ba Kongo, abanyapolitiki n'imiryango ya sosiyete sivile kwamagana ibyo bikorwa by'ubusahuzi. Mu bategetsi ba Kongo bafashe iya mbere mu kwamagana ibi bikorwa harimo n'umuvugizi wa leta ya Kongo Bwana Patrick Muyaya. Abinyujije ku rubuga rwa Twitter, Bwana Muyaya yijeje ko abagize uruhare muri ibi bikorwa bazakurikiranwa kandi bakabihanirwa by'intangarugero. Imyigaragambyo yo kwamagana ingabo za Loni muri Kongo ije mu gihe uyu mutwe w'ingabo warimo gufatanya n'igisirikare cya leta mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro muri Kivu ya ruguru na Ituri. By'umwihariko MONUSCO yafatanyije na FARDC mu guhangana n'ibitero bya M23 byongeye kubura kuva mu kwa gatatu k'uyu mwaka. Nyamara umuyobozi wa MONUSCO ari nawe ntumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni Madame Bintou Keita mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatandatu imbere y'akanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano yatangaje ko M23 irimo yitwara nk'igisirikare gisanzwe gifite intwaro zikomeye kurusha iz'imitwe y'inyeshyamba isanzwe. Yasobanuye ko uyu mutwe ufite intwaro zirasa kure zirimo n'izihanura indege. Ni amagambo atarakiriwe neza ku ruhande rwa bamwe mu banyapolitiki n'abagize imiryango ya sosiyete sivile ku ruhande rwa Kongo bafashe ibi nko kunanirwa ku ruhande rw'izi ngabo za Loni zimaze imyaka isaga 20 muri Kongo. Mu ruzinduko aheruka kugirira mu mijyi ya Goma na Bukavu hombi ho mu burasirazuba bwa Kongo hagati muri uku kwezi kwa karindwi, Bwana Bahati Lukwebo Modeste, perezida wa Sena ya Kongo, imbere y'imbaga y'abaturage yasabye ko MONUSCO yazinga utwayo ikava muri Kongo kuko itashoboye kugarura amahoro mu myaka 22 hamaze. Uyu mutegetsi yagize ati natwe ubwacu tuzicungira amahoro, umutekano n'ubusugire by'igihugu cyacu. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habarurirwa abasirikare bibumbiye mu mutwe wa Loni bagera hafi ku 20,000 bakorera hanini mu ntara za Kivu ya ruguru n'Epfo ndetse na Ituri. Urakoze Temistokle Mutijima. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
abakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira. Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7. Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Mu Burundi abatuye ahitwa mu Gasenyi hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu barasabwa kuhimuka bakaguranirwa andi masambu. Abandi barebwa n'icyo kibazo kandi nabari ku musozi wa Karama ya kabiri muri zone Nyambuye ya commune Isare. Inkuru Ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Thierry Venda yishimiye. Ikiringo kingana n'imyaka igera kuri 4 kirarangiye abo banyagihugu bo ku mutumba Gasenyi uri mu buraruko bw'ikirimba c'umukuru w'igihugu basabwa kuhava abagahabwa umuzibukiro. Bavuga ko baguye mu gahundwe barose urwandiko ruvuga ibitandukanye n'iby'umugwi washinzwe kugira wige ico kibazo c'ababa muri ako gace ka commune Mutimbuzi uriko urakora. Umushingwamanza Emmanuel Niyongabo aserukira abafite amatongo ku mutumba Gasenyi mu kiganiro yahaye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika atangazwa n'ingene urwandiko rw'umukuru w'igihugu ko kugenekerezo rya 25 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2021 kwatanga intumbero nyayo rwari rwaranyegejwe. Muravyikiye tuko rivuga ntirivuga gutanga umuzibukiro kugira ngo abantu bagende, rivuga gutunganya ikibanza hakaboneka amaparcelle abene gihugu bajamwo n'amaparcelle leta izokoreramwo n'ibisanzwe viabilisation par intégration mu kinyamazuru, bakahatunganya bakahaca amabarabara hakaboneka ivuriro hakaboneka isoko hakaboneka n'amashure, hanyuma bagaca bahashira intumbero y'ukuhubaka neza amazu meza abereye ikibanza gikorerwamo na nyencubahiro umukuru w'igihugu. Ibyo bibaye nyuma y'indwi imwe gusa umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta akuriye inkone ku gishitsi imiryango iba ngaho mu Gasenyi kwitegerezwa kuva hafi y'ikirimba c'umukuru w'igihugu ikaronswa imizibukiro. Prosper Ntawugwamiye yabishikirije mu kiganiro c'abavugizi b'inzego cabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Hari ahandi rero 160 babujije kubaka kuko leta yakeneye nkabamo rero n'akaryo mbere kubwira bajya abantu baguma bubaka kugira ngo bazotererwa aserera mu nyuma cyane nagira ko aho umuzibukiro baha menshi bumve ko bari kubakora biciye ku biri n'amategeko. Umugwi wa gatatu n'amatongo ari haruguru yari barabara abakunda kuhaca hajya naho leta irakeneye kumboza umutekano w'ikirimba c'umukuru w'igihugu kuko murazi yuko ni urugo rugira umutwe igihugu naco gira umutwe ni nyene cyo bari umukuru w'igihugu murumva yuko ikirimba akorera ko gitegerezwa kuronka umutekano ukwiye. Iyo miryango irarantibuca yitezwe kwirukanwa ku ngufu ifatiye ku rwandiko yaraye igunduye mu biro by'ikirimba c'umukuru w'igihugu ifite amakenga menshi. Tukaza tumva batubwira ngo tugira tubaho umuzibukiro mugende, none ko ivyo batubwira bitajanye n'intumbero irikete ritanga kandi nyene gutanga itegeko ryo gutunganya aha hantu ari nawe yabahaye iyo ntumbero. Twibajije tuti uba hariho uwundi muntu yoba aca iruhande atanga izindi ntumbero zitajanye n'ibi, akaba hari yoba bibabaje cane. Nta kindi baba ku mutumba wa Gasenyi basaba umugwi washinzwe kugira ngo batunganirize atari ukwisunga urwandiko rwo mu biro by'umukuru w'igihugu nk'uko baserukira yabishikirije mu kiganiro yahaye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Iruhande y'iyo miryango irenga 280 iba ku mutumba wa Gasenyi uri mu buraruko bw'ikirimba c'umukuru w'igihugu begwa n'ico kibazo c'amatati y'amatongo, hari n'iyindi miryango yidoga ko yabujijwe n'abasirikare bacungera ikirimba c'umukuru w'igihugu kubandanya yubaka. Iyo miryango igera ku 700 iherereye mu buraruko bw'ico kirimba ku mutumba wa Karama ya kabiri muri zone Nyambuye ya commune Isare. Iyo miryango nayo nyene irarahira ikarengwa kwitarota iva kuri uwo mutumba itarose icanditswe gitomora neza kazoza kayo.
urakoze Thierry Ndayishimiye. Kuri wa kabiri mu ntara ya Ngozi haratangira icyumweru cyahariwe abarundi baba mu mahanga. Biteganijwe ko umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye abagezaho ijambo. Bamwe muri abo barundi baba mu mahanga barerekana ibyo bakora. Abateraniye muri iyo nama bazarebera hamwe uko bakongera imbaraga mu gufasha leta gushyigikira abikorera. Tugume mu Burundi. Mu minsi ibiri leta izatangiza gahunda yo gukingira amatungo yose mu gihugu indwara yo mu bwoko bwa Rift Valley. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza. Ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura niho habereye umubonano hagati y'abashikiranganji babiri ujejwe amagara y'abantu hamwe na mugenzi we ajejwe uburimyi n'ubworozi. Bari kumwe n'umurwi w'igihugu ujejwe kurwanya inyonko yo mu kiyaya ca Rift yadutse mu Burundi kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Batangaje ko hagiye kujaho vyihuse komite mu makomine n'intara zizoraba zikongera zikagenzura ibijanye no kubaga. Amacuniro atazoba yemewe n'izo komite ntazemererwa gukora. Umurwi w'igihugu ujejwe kurwanya iyo ngwara urongowe n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu niwo wonyene uzobazwa ivyerekeye ukubaga mu gihugu cose. Uwo murwi wemeza ko kuva ku minsi ya 4 n'iya 5 mu ndwi heze hatanguye igikorwa cyo gucanca inka mu ntara za Ngozi na Karuzi mu buraruko na hagati hashira ubuseruko hamaze kuronswa urucanco inka zirenga 1000. Incanco zibanze zageragejwe mu ntara ya Karusi na Ngozi ku nka 481 Ngozi hamwe no ku nka 650 Ikarusi. Byagenze neza kandi gushika uno munsi atangorane zibonekeza kuri izo nka zacancwe. Deogide Rurema umushikiranganji ajejwe uburimyi n'ubworozi yabwiye abamenyeshamakuru i Bujumbura ko kuva ku munsi wa 4 w'indwi hazotangura gucancwa inka mu gihugu cose. Ubu turiko turavugana hari incanco zigiye kushika, twiteze yuko ku munsi wa 4 zoba zashitse. Naro tugaca dutumirira abahinga bo mu gisata c'ubworozi n'abahinga bajejwe bari mu gisata kijejwe amagara y'abantu ko boce bashiraho integuro nyezina no gutegura ibikoresho kugira ngo izo canco zishitse ce tubandanya mu gihugu cose tukingira ivyo bitungwa. Umushikiranganji Rurema ajejwe uburimyi n'ubworozi mu Burundi yemeza ko ubwoko bw'urucanco rwatoranijwe atangaruka n'imwe mbi rufise ku nka haba no kuzifisa amezi. Urucanco twafashe n'urucanco rucancwa ibitungwa byose haba ibifisa amezi, imfizi cangwe inyana. Bivuga rero yuko igitungwa gicancwe cerekana ko kitagwaye hahise iminsi indwi. Nubwo izo ncanco leta yamaze gutangura kuzitera ikongera igasezeranya ko hagiye gukorwa isekeza mu gihugu cose, imenyesha ko ikeneye uburyo butari buke. Nayo mpamvu yashizeho inimero ya konti yabafasha igihugu bazocisha ko uburyo. Tugiye gushiraho inimero ya konti yo kwegeranirizamwo amahera azokora muri iki gikorwa. Tukaba rero tugiye kuzoca twimenyesha abo dufashanya mu iterambere kugira ngo tugire urunani tugende twese turi hamwe, gutyo vyorohe gukinga iki kiza no kuramira abenegihugu mu bijanye no gusubira gufungura inyama ukuri kwamye. Mu ndwi heze ONU yahaye leta y'u Burundi amafaranga agera ku miliyoni y'amadolari y'abanyamerika azofasha mu bijanye no kurindira ndagataji iyo ndwara yo mu kiyaya ca Rift, ukariza ubwenge abaganga b'ibitungwa no kuraba ko ibitungwa vyanduye vyovurwa nk'uko Antoine Lomonier yajejwe ukumenyesha amakuru mu ishami ry'igisata ca ONU kijejwe gutabarana mu Burundi OCHA yabwirijwe rya Amerika mu butumwa bwanditse. Kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka hadutse inyonko y'ibitungwa mu Burundi yatanguriye mu ntara z'uburaruko bushira ubuseruko imbere yo kurandagata mu gihugu cose. Kuva ico gihe leta yahagaritse kubaga haba ku macuniro n'abantu ku giti cabo hamwe no gucuruza inyama cane cane iz'inka. Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu mu ndwi heze yari yasavye bagenzi be begwa n'ico kibazo gukora ibishoboka vyose kugira haboneke umuti vuba bwango. Gervais Jacob yavuze ko ubu ingaruka nyinshi ku miryango, asigura ko ibiciro vy'inyama z'inkoko, amafi n'indagara vyo mu kiyaga Tanganyika biguma vyiyongera gose. Yongera ko kamwe iki kibazo kitotorerwa umuti ingurube zo zishobora guhera mu gihugu yihweje umuvuduko zibarwako. Kugeza ubu ingwara y'inyonko yo mu kiyaya ca Rift imaze guhitana inka zirenga 400 kuzirenga 900 zanduye, mu gihe impene n'intama zanduye zaba 650, hakaba hapfuye zirenga 200 nk'uko ibiharuro vy'ubushikiranganji bujejwe burimyi n'ubworozi bivyerekana. Iyo ngwara ibangamiye rwose intara 13 ku 18 zigize Uburundi. Eroje Burikaneza, Ijwi rya Amerika.
mbere yo kurangiza aya makuru mbibutse ingingo z'ingenzi zari ziyagize. Mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kuvugwa ibikorwa byo gusahura amazu akorerwamo n'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Bamwe muri izo ngabo z'umuryango w'abibumbye biravugwa ko bahungiye ku Gisenyi mu Rwanda. MONUSCO ikaba isaba abigaragambya gushyira mu gaciro no kwifata. Mu Burundi abatuye ahitwa mu Gasenyi hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu barasabwa kuhimuka bakaguranirwa andi masambu. Kuri wa kabiri mu Burundi kandi mu ntara ya Ngozi haratangira icyumweru cyahariwe abarundi baba mu mahanga. Washington, ijwi rya Amerika. Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukobili ya Baro wamfashije kuyabagezaho. Tubifurije umunsi mwiza. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: utagira uwasanga asanga inka zahutse. Bisobanuye ko iyo ugeze mu rugo ugasanga inka zahumuje zahutse, amata bayaguha iyo uri inshuti ikomeye. Abafite inshuti muzikomereho, utagira uwasanga asanga inka zahutse. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mon frère congolais, mon cher ami voisin, il n'y a pas de haine possible entre nous. Pensons profondément à ce qui nous unit avant d'être emportés par ce qui nous divise. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix. La paix que Dieu nous demande. La paix. Mes frères congolais, maintenant je vais parler comme un frère en Dieu engendré dans le Christ. Avant de s'affronter, on peut se rencontrer et parler de la foi qui apprend à aimer. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de foi. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix. La paix que Dieu nous demande.
de mort. Maintenant il faut changer et marcher dans la paix. Trouver des solutions à travers nos discussions avec intention de progrès.